Baramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe ngire abana natwe aho mwere hose mukomeze kugira imigisha n'ibihezagiro. Ejo twifurisa cyane n'amahoro kuko iyo muri amahoro natwe tuba turi amahoro kuko naje tukora tutabafise. Niyo mpamvu tuvuga ati Imana habwe icyubahiro ko waduhaye abantu. Ego iyo atabantu nyine nta kintu gishoboka. Niyo mpamvu tuguma tubana na mukobwe ko bwije. Ego tuvuga ati reka tubageze ko ibintu bitandukanye kugira ngo mushobore kumenya ibintu biba biri ku gihe. Ego tumaze iminsi twumva mwe iminsi irenganye haize nk'iminsi 2 cyangwa 3 tubonye affiche idutumirira kuba muri lancement officiel ya Sabasi nkuru nziza. Iyo lancement officiel tuvuga ko ni iki cyangwa se izoba iri mu biki. Ni lancement officiel ya filme ya Sabasi. Iyo filme ya Sabasi bavuga ko ari filme nibaza ko yo bikoze ku rundi rwego. Ego abantu benshi rero ariko baribaza mbese Sabasi ni hakigira filme mbese Sabasi bimeze gute, kuko hari abantu bariko bararaba ubu ibintu batiyumviye no kora ibintu vyarenganye. Hari haheze igihe kinini Sabasi ariko arakora filme bitwa Ingaruka Seri. Iyo filme Ingaruka Seri yari imaze igihe kitari gito iri kirarengana ku rubuga rwa GN Films, kandi n'ubu iracarengana kuko nibaza ko itarahera. Tubabwira ko ni filime yari ifise teme ivuga ati ubuzima buguha ico wabubikije. Iyo ububikije ineza buhiguhana inyungu, iyo ububikije inabi buhiguhana inyungu. Iyo filime rero ni filime yafashije abantu benshi. Ni filime kumbure yakinyemwe abarundi ndetse n'abanyarwanda. Ni filime yakiniwe mu Burundi yongera ikinirwa mu Rwanda. Tutavuga ngo yaragiye mu Rwanda kugira ngo asangiye abakinyi bo mu Rwanda, oya, ahubwo n'abakinyi bo mu Rwanda baraje mu Burundi baje gukina iyo filime. Arico kibazanye na Sabasi nawe agenda hanze mu Rwanda agiye gukina. Donc kumbure yani masekanse yarakenewe gukinirwa mu Rwanda. Nibaza ko ari filime yamutwaye uburyo bwinshi cyane kugira ngo abandi babone ko filime y'u Burundi ivuye ku ntambwe igeze ku indi ntambwe, na cyane mu kwerekana ko ubumwe buhari hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abarundi mu gisada ca sinema. Niyo mpamvu tubabwira ati burya iyi filime y'u Burundi rikitera imbere, filime ndundi iriko iratera imbere. Filime rero Ingaruka ni filime yafashije imiryango myinshi, yafashije ugwaruka, yafashije ndetse n'abana bato ukuntu bashobora kuba bo kwiyobora bo kwitwara mu nyigisho zidasanzwe. Mumenya ko iyo ubuzima ubikije nabi bwiguhana inyungu, niyo ubikije neza buyiguhara inyungu. Tubabwira ati na filime niyo seri Ingaruka yagiye ikinamwo amatimu atandukanye, aho na timu Mutima yashikiriwe Alice akina mu Ngaruka, timu Sami yarashikiriwe Jeje, Anita akina mu Ngaruka, timu ya BMT kuchubuna Kadola Vale nawe nyene akina mu Ngaruka, timu ya Mimimi turabona Mimimi nawe nyene akina mu Ngaruka. Ego nabandi benshi cyane timu Sami, abo bose babakinye mu Ngaruka. Niyo mpamvu rero tuvuga ati burya ibi bintu biriko birafata intumbero. Ego duhimiriza abantu bose nabo kubyumva muko no kubikunda gusumba uko bahora babikunda, ndetse batibagiye no kubisengera kurusha uko bahora babisengera. Ibibazo ndetse n'ibintu biba bigiye bitandukanye amatiku yose biriko birahera kumbure nta birebire nkuko vyari bimeze nko mu myaka irenganye. Ego hama yaciye aduha yindi filime yise Agatima Koko. Nayo nyene ni filime nziza, ni filime nziza nayo nyene kumbure rikirarengana ku rubuga rwa GN Films. Hama ubu rero ni filime igomba kuranswa yiswe Ndahazi. Ego dushaka kumenya iyo filime izo lansirizwa he, mbe bizogenda gute, bizoberahe. Tubwira abantu bose aho muherereye hose, ivyo birori bizobera kuri Centre Jeune mu Kamenge itarike 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025.
2025 tubabwira rero ati muze musidukane niyo nka kugira ngo mushobore kubana n'abandi kuko baba bakeneye abantu baza kubashigikira baba bakeneye abantu bakunda ibi bintu barabe ibi bintu aho bigeze. Donc novuga ko ari gihe cyo kuvuga ati reka turabe igisata cha cinema aho kigeze nuko kiriko kiragenda. Rero ndababwira ko Sabahasi ariwe afise ivyo birori ku itariki 11 azoba ari saha 9 15h ego ku Kadomo ibirori bizoba bitanguye. Abantu ko bakunda kwibaza ati ubwo ntibagomba batugire nk'ababandi batubwira kenzere bakizira saa moya. Oya, nibaza ko nabijya bintu byakosowe ego kumbure bizogenda bikosorwa bukebuke ko murazi ko turabanyafrika kandi guhinduka bisaba ko tugenda bukebuke ego. Dushimiye uwo wese azokuheba akajyo kiwe akaja mu ivyo birori. Dushimiye uwo wese adukurikirana kuri Burundi. Dushimiye uwo wese avuga ati ibikorwa byanyu n'ukuri turabikunda ego. Kandi turashimiye n'uwo wese adukurikirana atadukunda kuko vuba tugomba kubazanira ibindi bintu bizotuma mudukunda kona cyane mwese tubakunda mu butandukane bwanyu. Mukomeze kwizagirwa icyo tubifurije n'imezagiro myinshi cyane aho muri hose. Mukomeze kurima mwimbura, mukomeze gukora muronka umusaruro kona cyane tuba dukeneye intambwe urugero rumwe muva ku rugero rumwe mugera ku rundi rugero. Nje tuba twifuza cyane gusumba ibindi byose. Mukomeze rero kugira imigisha n'imihezagiro aho muri hose mubahwe.